Hello YouTube, I am Abel Ndwai. I need to show you. Ndabaramukije kandi bakunzi ba Inyishu Media meze neza twebwe nisa turashimira Uwiteka n'ukuri. Hama uno munsi babwire ko icambere na mbere nuko twoguma dusenga cyane. Amasengesho arakenewe muri ubu buzima turimo na cyane cyane twebwe abasiniasti, twebwe abakinyi b'amafilme bo mu Burundi. Attention hajya bavuga ati abakene, twebwe abakene bo bantu ba mbere turogana twicana n'ibindi. Tuba dufitanye inzigo ukuntu ariko mu bantu baramaze gutahura ushaka gukubitwa n'ubukene hamwe ukabona ati ubuzima bwose ni simple. Rero kuvuga ari ikintu ngomba mvuge ari ikintu cyatumye uno munsi nkora ikiganiro. Icyo kintu nacyo si kindi ni kuntu sino ari ikintu ngomba mvuge me cyo kiranka kukivuga ariko ikintu ngomba mvuge nyamukuru ni ibi bintu nyine ndiko ndumva kuri social media cyangwa nyine byasanze inbox naho nyine ibyo bintu si bindi ni ibintu bavuga ati ngo abakinyi bo mu Burundi basigaye baroga. Impani tubabarire cyane abakinyi bo mu Burundi basigaye bakoresha amangetengete sino biharira ivyo cyangwa ibyo kurogana kwicana sino biharira kuko ikintu cyose cyamaze kubamwe inyungu n'ibindi hashikamwe abarozi, hashikamwe abapfumu, hashikamwe ibisuma, yuba ingeso zose mbi cyangwa nziza utegeza kuzibonamo. Rero kuvuga rero amarese mu Burundi aguma atera intambwe aduga. Ariko hari bya bijuju nye tuvuga ati bica biguma byiyumvira ati bahe bose kaguma katera imbere karonga amaviewers Abel Ndwayo aguma atera imbere aronga amaviewers bafanira vine tuma dutera imbere. Ukuvuga rero abo bantu baca biyumvira ibintu nk'ivyo je ndibaza sabana baba bafise ubwenge. Naho batani na Satani. Kandi mwibuke yuko Satani yari umugenzi w'Imana, yari umuntu w'Imana wo hafi nyene. Rero ikintu ndiko ndavuga je nivuze ku bintu by'amafilme cyane cyane je kuri filme zohagaranzo mvuga kuko ndazi filme yo mu Burundi aho yavuye muri periode ziwacu ma epoque yiwacu filme ndundi twebwe twari mu bantu je sikere sera nkunda kuvuga cyane ariko ubunegeza kuvuga kuko ni napfa bazoca bavuga ati kagahungu karigeze kuvuga kandi je sinofa ngo kubera kubishake bw'umuntu mumenye Jeffs abantu basengera Jeffs abantu je wanashaka Jeffs aba pastor umushikanje kwanza ni mama pastor papa wanje ni umushehe mubimenye mama wanje ni Bihajat urumva rero kuvuga rero je ndi muri kote zose kandi ngabafise n'abandi bantu b'abafumu nukuvuga je rero unjenye mu bintu by'uburozi ntuzonshobora unjenye mu bintu by'abashehe ntuzonshobora unjenye mu bintu by'abapasiteri ntuzonshobora niyo mpamvu je ubona ati mu buzima bwanje ndi pole ndatekereje ndazi ko ubuzima bwa kino gihe abo bose vuga nakamaro Imana irabaza ariko ni ibyaha gusa ni icyaha ukoze icyaha bari cyaha ni aho kuri umupasiteri urushe cyangwa ukoze icyaha Imana yandika ko ari icyaha ngo tutse twakomose ku Mana. Voilà rero icyo ngomba vuge ni ku muntu nyene w'umusiniaste kandi novuga ko ari umukambwe muri generation yacu ari Ndwayo Abel nawe bonye inbox andungikira ati anyandikira text y'umuntu yarigeze kumurotera ibintu bavuga ati ngo iyo text nayo kwisoma telefone ayisize ariko iyo text je ivyo nibuka ko ngo ivuga kubyerekeye umuntu yamurungikiye message amubwira ivyo yari yamuroterako abati Abel mu Burundi bwa muri musigaye muroga urumva hari abarozi hari abantu baraza gushakira ibyiza ntarende umuduga wawe wagize ndibaza iyo text ndiko ndavuga ni bya kera ivyo bintu ndiko ndavuga ni bya kera byo muri 2020. Rero je mbonye umuntu yamurukiye inbox kuri Facebook nace mbona ivyo Abel yamwishuye Abel yishuye yavuga ati shego ko mu Burundi ari ibintu byo burozi kandi je vuba ndashana kuhewe ibintu byo gukina filme urumva bukeye bwaho rero niyo message nyene kuntu ngumwe ndaba ama text Abel iva bukeye bwaho rero nace gusubira kandi kubona message Abel yandika ati yishuye ujya muntu avuga ati hega vyo bintu waraye ndotera nivyo hega umuduga wanje wagize ikibazo n'ubu nyene byaranse kukira bo kumbure rero reka dufate rero ari umuntu arota akarota ibintu byanyavyo akakurotera ikintu ayatanse yagiye indoto ni ikintu gikomeye nimbura umuntu arota ukarota ati
reka sigure reka ngerageze ndabisigure ukarota kuri ugafyatagura umukobwa umenye ko ugiye kuhura n'ibibazo bikomeye cyane kandi usenge niba uri umuntu asenga vraiment uzaca usenga ati mana iki kigeragezo mbonye cyangwa ikigeragezo ukabona kusovyise mu gatondo niba uri umugore cyangwa umukobwa cyangwa umupapa cyangwa umusore nyene ukavyuka mu gatondo ugasanga wiyononye attention umenye ati rero hari ibigeragezo bigomba bingeko naje yarigeye baba bishikira ivyo bintu mbwa rero kubera nawe kubona hari umushe yigeze kubivuga ko n'umupaseri attention ajya aba bakozi b'Imana twirengagiza n'abantu bakomeye cyane ukagira umuntu ukabona ariko afata Bible cyangwa ya mswafu agafata ijambo ry'Imana akarisoma aba ariko atakaza umwanya hari ibintu byinshi ariko aranaliza kandi Imana ikimufashiramo attention gusa uguma uvuga ati Imana mfasha ndumunyevyaha Imana mfasha ndumunyevya attention nawe ufise nawe uri umwicanyi ameze gute umenya ati Imana irashobora kugufasha nuko rero uyo muntu yamuroteye Abel amubwira ivyo bintu mu gatondo Abel agaca bibona ko ari ivyo attention n'ubu nyine Abel yace vuga ati bwa bundi rero ivya bintu birakora mu Burundi arabarozi bivana nagiye jambo ujya mu mama yamubwiye niba ari mu mama sinibuka ko ari mu mama canke nani mu pasteur gusa canke mu papa urumva niho Abel yace avuga ati bwa mu Burundi arabarozi ndibaza mu misi heze sinovuga mu misi heze Abel mwarabibonye neza ko Abel yaragize ikibazo yaragwaye ntaho ingwara ziwe cyangwa ingwara yaragwaye niyashaka ko abishira ku mugaragaro ariko je mu majambo nagiye numva abantu bavuga nuko byari ibintu by'uburozirozi rero nkaraba umuntu amugerageza Abel Nduwaye akamuroga akamubuza amahoro silivupwe uyo muntu aba afise ubwenge cyane ni za vampire je ndibazana umuntu afise nibo ufise ubwenge nta muntu yogerageza Abel ariko attention ndabizi ko abantu beza no bageragezwa nkaje ndumunyevyaje sizi ko ari umuntu yondoka kandi bigashika muri level yo kurogwa kabisa so batubwa ndamaze kuba afise umutima mwiza ko atazo je ndimesha ukazogerageza ukundoga gusa nizo tumenye uwo munsi uzocumenya bwa bundi ntumunyagatwa je ndasenga bishitse naho ukagashika kabisa nka ufatwa n'uburozi cyangwa ibiki uzocamenya ati ni bya bigeragezo by'Imana Imana igomba irabe kwanza umutima wanje ukuntu bumeze nuko rero ivyo bintu rero Abel yamaze guhana ivyo bibazo by'uburozi n'ibindi ijambo gusa je nace ndamubaza Abel Nduwaye Abel ibintu uvuze ngo ugomba ucuhagarika ibintu byo gukina filime ico kintu waciyumviriye ko neza canke gusa wahuburudutse nyene mu kuvuga Abel umengo nabwanyishuye nakinanyishuye nace sura kandi ndamubwira ati mzee industry ya filime we uri umukambwe kabisa twemera sana hama abo bantu bakugerageza izo mbwa je nari umuntu namurandika ati izo mbwa ziguma zikuroga n'izindi abo n'abantu sikuvuga ngo bari muri filime gusa urashaka kuheba filime ukaja mu kandi kazi hariya abarozi kandi urufu ni uruhunga na gato wewe rero cyo no gusaba abo barozi niyo yumvira ko ari bo muri filime kuko je sinibaza ko ari muri filime ari umuntu yarogana icyambere kuko ndazi muri filime turacari bake kandi na bintu bihimbana warashaka n'umukuru w'igihugu ubu ntaramenya ko ari abakinyi ba filime mu Burundi we azi gusaba comedy son excellence yazi aba comedy abakinyi ba filime cyarashika no ku level yo kuvuga ati mu minsi kana bo barahari vraiment turiko turaja ku ntambwe nziza ibaze rero ifate batwara aba minsi kana ariko aratumenya eske agashikaho rero umusinyasi akagira ijambo rikomeye nk'ibindi bihugu basibona abasinyasi ukagenda no gusa muri presidence ukidagadura ukagenda gusa mu bintu nyene vya leta bakamenya n'umusinyasi mu mureke urumva hamwe twari turi abase muri kore natwebye urumva bakaturekera YouTube bakaturongera licence eske tuzorogana bingana gute rero nimba turogana muri ubu bukene turi dufise ubu rero ndiko ndavuga kuvyerekeye Abel Nduwaye ndibaza vyamushikiye Abel urumva vyashikiye Abel umusinyasi mugabo twese turabasinyasi yanje vyashaka kunshikira bigashikira uwundi ariko je cyo nosaba vraiment cyatumye nkora ikiganiro ngomba saba abasinyasi abakinyi b'amareresi turi kumwe twerekana urukundo umusinyasi afise inzigo ndazi ko ubu arutugwe tw'amafilme twamaze kugira ivyo ni bien kuko no muri Champions League cyangwa Coupe du Monde yega tufate Champions League kugira urukino ruryohe
haba hari amatimu atandukanye me umenye yuko ayo matimu atandukanye si imitima yacu y'ikinyafurika dufise baba bafise urukundo baba bagwanye iki gusa reka dukreye no munsi bahe biyake bahe bose yasohoye vyamaho reka naje ndamufrapi ijya vyamaho ndakoresheje uburozi rero uno munsi Amede yasohoye intore nyindi reka ndamufrape naje muri creation nziza hamwe abafana bavuga ati bwa bundi rero ijya terambere rero tuzoguma tuduga twese ariko vuga ati ngo Amede yasohoye intore nyindi reka ndamuroge abihebe eske intore nyindi ari umuntu azoronka filme nziza nk'intore nyindi hari umuntu azoronka filme nziza nka vyamaho urumva tange urugo weske urugo filme urugo bamaze kumwica umuntu ariko arayandika akagira ukacumuca intege ngo nasubire kuyikora urumva ukamuruga basi nk'akarore agaca biheba ikayo mahiganwa ese tukora tujaye kuko no munsi baraba vyamaho hari amakomantere ngoma mbona kuri Facebook aba promoter bandika ati bega ni filme yahe ukunda mu Burundi cyo biranshimisha kubona abantu bandika ati urugo vyamaho intore nyindi nani hingaruka filme yisho aba filme yabore jengeneye yuko tuzo dufise amafilme arenga 50 yose aja kumwe kandi akaba ari hit n'abanyamahanga bazoca badutinya mu Burundi barakora niyo mpamvu reka ndabwiza ukuri w'abarozi mwabarozi mwe kandi ndabwiza ukuri rero nimba ari umurozi ari muri filme ari umukinnyi wa filme akaba ari umurozi akacaroga umuntu ngo kugira naguma akora naho tuzoshika naho tuzofata twishikanye kuko uravye no muri Nigeria imigwe y'amafilme ni menshi niyo mpamvu filme zawo zarateye imbere uri musi uragushaka wewe nyene gusa urumva ugomba umuroge abendi wayo cyangwa ukashaka kundoga jewe ngo kugira wewe nyene ugumuhitinga nta muntu azokurikirana umuntu umwe nibibaho uba barundi n'abarundi kazi basigaye bafise ubwenge ubwo umaze kwishira imbere ukaguma ushaka kugaragara wewe nyene nibikunda ko bamukurikirana wambwawe mani tubabariye cyane ibintu birababaje cyane ariko gusa kandi kuri video ngoma ndasubire ndanga ubutumwa kwa Aberinduwayo mutama Aberinduwayo nkabahe bose X-ray bam jewe nukuri ndagukunda cyane kose kandi je ndumufana wawe ndagukora kubera ngo warankire muri filme yanje atakintu naguhaye oya je ndagukunda gusa ukuntu witanga ukuntu werekana urukundo je sinogira ikibazo Aberinduwayo ari ngaho ikibazo cy'abantu bafise umutima mwiza barabagerageza ngo ushaka abantu bose bagira imitima mibi ntaba batama bariya cyangwa abandi bantu rero tudukene abantu bafise imitima myiza umutima mwiza urumva ufise umutima mwiza n'igihugu uba na societe irahezagirwa twese ushaka tubigira imitima mibi nk'abajya abantu barongoye n'abandi barongoye no bisako tube dufise turi stable Aberinduwayo mutama wacu je ndakwemera ndumufana wawe ndagusavye n'ukuri ugumusenga nkuko usanzwe usenga ayo madaimoni y'abantu baguma kugerageza izombwa ngo bari barakuroga je aho bari bose bavyuke ko nabatutse nimba bahari ariko sinzi nimba bakuroga kuvyekeye filme nukuri imani baba barire kandi naho bazova kuko muri filme ndazi ko nakintu ukuramwo urarevye ngaje umuntu kurora nk'umuntu nkajewe zema je ndagaziki agazeswe n'Imana je narabaze gufa n'umumbona uku niyo mpamvu navyibuha rero kuvuga nimumuraba Abel barafise amahera amahera kuba yafise sinzi ariko muri filme na filme mu Burundi azingene ruhisha wewe bazera mu mugongo ukuntu nguma ngenda nundamye nkiri muto filme ndazikunda na Abel ndibazakina filme kubera zikunda sibona baba amahera kuramwo aro siyo 500,000 abakonsoma ngaye ku munsi wewe bazabera barakonsoma ngaye rero muri ibintu byo kurogana nibindi iyo 6 raba ubona gipostinga cyane nk'ubwa mbere kuri Facebook cyangwa kuri YouTube kubera ko muguma mu muti intege habwo mu mutera intege je nifuza ko kujya sami akora basi tubanga abantu bafise ishaka ryo gukora kujya nyene ibiporoporo bya filme bakabikora kujya nyene ariko filme zigume zigira niyo YouTube zo kimenya ati bwa bundi ari abantu bariko barakora filme je YouTube yanje X-ray waramaze kumenya ko ari YouTube ya film none shira umuntu ariko gusa banyanya ko ari film mugabe ikiganiro ufashe ibiganiro by'amaraso kabishirako baca bayikaptinga direct cyangwa bakaca bayigira ko jaune rero kuvuga rero reka bamenye ko mu Burundi ari abantu bakora amafilme nayo abantu amafilme matiyati dufwe gukora uko nyene mugabe tureke kugerageza na vraiment mumbabarire vraiment ndigaha
mbisubiye ko mumbabarire abo natutse nimba ari abarozi nimba bariko baramuroga nibo nimba abarozi bamuroga kubera filme nukuri Jesse basaba imbabazi ariko nimba ari abandi barozi bamuroga kuri nizira kubariya nuko bakora amakosa namwebe mumbabarire nimba nabisimbwa ariko sinowatinya urumva jewe ndi umuntu w'Imana mu bantu miliyoni zirenga mu Burundi je ni nafa hari ikintu igihugu cyo bagihomvye kirese amafilme nyine abantu wewe uko rangurikena bati bwa bundi bahe bose yaradutwenza yaraduteramisha n'ibindi urumva me rero umanda basaka kandi mumbabarire nimba natuse umuntu nabi kandi je sinzi kuvuga nabi gusa Jeffs Shabu yarigiye mvuga nabi yarigiye mvuga nabi ariko gusa birababaje ibi bintu birababaje cyane kandi ndazi neza ko film izogera kure film ndundi rero bandanyugira subscribe kuri Inyishu Media simbera no kuri YouTube yanje mugire subscribe hama vuba Imana idufashije ikaduha imbaraga twebwe turi ngaha kubera iki kubera Imana niyo mpamvu turiyemera kandi je ngwaye imisi 2 umunsi umwe nkakira mini problème rero mubandanye rero mudushigikira vuba filme ngiye kubaha amafilme rero mudusupportinge mubandanye mudusupportinga murakoze.